ubwo bufasha nabwo bukaba bungana n'umuriyoni umwe n'ibihumbi 450 kwa amashive mani bahezagire kubabikoze abo bantu rero tukaba tubashimiye ntibakuzi babonye ijya video baravuga ati twebwe turakwiye kugira ico dukoze nko kuri paralize mu maguru ngirageje kuraba ngaha mbona ikintu kimeze nk'umuringoti sinzi ico bikora ariko nibaze ndabikubaje ko atari bibi iki cyo kigufashije iki bo iyi ni sonde vezikare iyi ni sonde imfasha kugira ngo umukoyo ushobore kuvayo umukoyo uca ngaha nayo ahandi hoho harabaye bloke ngo hari ingorane zikomeye cyane ni kuvuga rero baciye batobora umubiri usanzwe baca bayicisha munsi y'umukondo bugiye isonde imfasha rero gusohora umukoyo nayo ku mwanda mukuru nyene ndafise ukuntu nyene niyeranje turakoresha umupira nuko mutabona ngaha Ndabaramukije bakunzi ba Star TV 257 nkuko mwa mudukurikirana bavuga ati fasha warafashijwe kubera twese twatubaye ngaha kubera twafashijwe uno mpapa mubona ngaha nibaze ko maze kumbona mu video zitandukanye benshi baragiye baramupostinga abatandukanye na cyane cyane babarundi kazi babarundi biwacu afise umutima wo gufasha nibo baje bavuga ati reka dufashe ebene gihugu abahungu biwacu canke abo bafise ikibazo gitandukanye uno munsi rero nashitse nka sabo canke televiziyo kugira dufashanye muri gwa rukundo nyene bamwita Vena marabonye aga video gasirikira ano munsi nagiriwe bakwe ndatemberana na mama Damasira ngaha n'umugenzi wiwe muramubona numwe mu mama reka nawe ndamushimire twarafashije abana bavutse bafatanye twari kumwe n'uno mu mama naho bitagenze neza baritaba Imana marabonye ko twari kumwe na Damasira bisigura yuko ariko arakora ingufu zidasanzwe reka nawe ndamushimire rero twashitse reka narandiriye mvugisha umugwayi ahama icyatumye tuza hano muraza kukimenya mutama Vena umerewe gute kamutama Jenda ho buke nyene n'ingwara imereye nabi. Iki kintu wambaye ni iki? Iki nambaye bacita ecorse. Numvise kwa muganga bavuga ngo ni ecorse. Kigufasha iki? Kimfasha kugira ngo aho navunitse umugongo bikunde njyame. Besha ashobora kwibaza na cyane yuko twabonye aka video gasirikira ashobora kwibaza ati nimba atari ibanga ubidusubire ngo biraza kudufasha. Mbega Avena uko ameze uno munsi yashikiwe n'ikibazo kimeze gute ku bantu bataramenya ikibazo washikiwe gushaka kuri no munsi uri ku musego kugira ashobore kumenya kuko ari benshi ashobora kuba baragwaye ko onye bakamenya ukuntu bivuza ndetse bakanadufasha murakoze kumbaza ico kibazo je ikibazo canshikiye ingorane nagize accident je barangonze bivyaturutse kwisanganya nagize barangonze n'umuduga bamaze kukugonga waragiye kwa muganga muri ico gihe bamaze kungonga ubwo nyene baciye bantabariza banjana kwa muganga batwari kumwe bari hafi banshikanye kwa muganga barabuze ikintu bamfasha kubera nari nabaye nabi gose nononekaye nta kintu bamfashije yego mbega uwakugonze wewe hari ico yagufashije ho woba waramumenye ahubwo ni ingorane zikomeye cyane je abo twaganiriye nkuko nawe muje ngo tuganire abo twaganiriye ubwa mbere nabwiye ikibazo nagize ukuntu umuntu yangonze atigeze nankurikirana kandi imodoka yaramenyekanye bene barazwi kugeza n'uyu munsi aho nagiye ncaho sibansaba amafaranga bansaba ibinabiriya nije nimenya abagenzi nibiki ndageraho ndaheregwa abagenzi nabo barageraho barambana bakeya nyene kubera nabo baherewe uburyo bwabanye buke n'igihe kinini rero kimaze ngwaye urumva kugeza n'uyu munsi abo bangonze ntibirigera bankurikirana ntibazi ko nkiriho canke no banarapfuye nta n'umukate bigeze banzanira ndi mu bitaro ubu ntibazi niyondi guys kugonga umuntu kaca umutererano kuonye nibaze ko atari cyo kiza kuko uno munsi wagonze ubu ejo ashobora kugongwa mutoyi wawe sivyo ndamwifurije ariko umuntu nko nawo tudafise amahera bamukwiye kumwitaho kugira ubuzima bubandanye kugenda mbega kwa muganga aho bimeze gute warasubiyeho uravuga ati mushobora kumfasha iki inyekanaka kuko uvuze ko bwa mbere ataco bagufashije kwa muganga aho warasubiye kwa muganga ukuntu byagenze hano naciye ubwa mbere babonye navunise bya hatari baragerageza biranka ndahamara igihe kinini bariko barangeragereza biranka rero uko nahamara igihe niko uburyo bwamperana ndageraho barancura ndataha ngeze ngaha rero nazanywe n'umumama araho nyene anzanye ari bumfashe uko je ntagira iyonja aca aramfasha aca yemera kunzana ngaha
ndahamaze amezi 5 n'ubundi ibintu birongera biranka aca njana ku bitaro bya Prince Jean Charles ngeze kuri Prince Jean Charles naho baragerageje baragira ibyo bashoboye ariko n'ubundi biranka ibyo bagerageje n'ubundi biranka gukunda nayo ikibazo cy'umugongo ntibigeze bagikorako bavuze bati aha umugongo bisaba ubundi buhinga bisaba ibindi bintu titwebwe rero ntabyo dushoboye ho nimba atari ibanga abaganga bagusavye ki ho barakubwiye ko ushobora gukira ugasubira kuba nkuko wari umeze kera nimba barabikubwiye bagusavye murakoze cyane abaganga bambwiye yuko nshobora gukira neza mu gihe noja kwivuza aho babishoboye rero bakimara kugerageza bikanka nkazunguruka hose bikanka bace banyandikira kuja kwivuriza mu gihugu c'Ubuhinde ubu rero aho bigeze babajije mu gihugu c'Ubuhinde baravuga ati turafise umuntu ameze ukunuku mwamufasha bace bavuga ati bati uyo tuzomuvura amafaranga tumusaba angana n'ibihumbi 15 n'amajana 762 y'amafaranga y'amadolari ni kuvuga amafaranga y'amarundi n'amafaranga menshi imiliyoni 31 n'ibihumbi majana 713 n'ijana 48 amafaranga y'iwacu rero bamaze kumbwira ko ari uko baba barancuye bacambwira ati wewe rero genda ugume muhira ibyo uzosaba byose uzobisaba uri muhira igitanda ntiwo kiguma ko dufise undi muntu twoshobora gufasha ati rero wewe genda tuhashira uwundi muntu tumufashe we ntiwoguma ngaha tacu turiko turakumarira bisigura yuko wewe ubufasha bwawe bukenewe ni kuja kuvuriza aho hanze mu gihugu c'Ubuhinde ubu rero ku kuntu namaze imyaka 2 ngwariye mu bitaro nkahererwa nkagira gute nta n'umuryango mfise nkuko nabwiye ayandi maradiyo nababwiye ibibazo byose mfise ko atamubyeyi n'umwe Jane mfise subira inyuma gato Vena n'umupapa nimba ari umupapa arafise abana bimeze gute muri ubwo buzima nabo je irisanganya ryanshikiye ndi umusore niho nari nkiheza amashure nari maze hafi imyaka 2 ndiko ndaruhuka mugabo ico gihe bangonze nariko ndaja kwisumamwo ahantu haraho kugira ngo ndange no kwiteza imbere baca barangonga rero ikibabaje nuko nkuko nabibwiye n'ayandi maradiyo yaje ngaha kundaba abantu bangonze bakaba batigeze bankurikirana iyo modoka irahari nabo bari ngaho bariko baridegembye nta n'umuntu ariko arabakurikirana abategetsi bamwe icyo kibazo barakizi bo muri iyo ntara ndetse n'abandi bo hejuru baramaze kubimenya mugabo ibintu byanje simbona nta hantu mbona biriko biragera nimba atari ibanga usanzwe uvuka mu ntara ya je mvuka mu ntara ya Kayanza uko biri konse benshi bashobora kuvuga ati turafasha kubera abandi baba barafashije mbega ikigega ca Vena c'abantu bamaze kugufasha cipanze gute kimeze gute n'umuntu ariko arafasha avuga ati ndiko ndongerereza duke isorosoro igwira yigiye bimeze gute n'ubundi nagenshima icyo kibazo mu mbajije rero kuvana n'iminsi heze ntanguye ico gikorwa cyo gutereza amafaranga nukuri ndashimira nkengurukira cyane abanyagihugu b'abarundi bumvise akamo kiwanje ubufise 5 yarabindungikiye ufise 10 yarandungikiye mu wese uko afise akaba bafise n'umutima wo gutanga by'ukuri barandungikiye mugabo kugeza ubu haraheze hafi nk'indwi zirenga 3 gatoya mfise amafaranga atarenga miliyoni 5 nizo mfise dushima Imana ko nawe yabonetse okay biravugwa kuri paralize mu maguru ngerageje kuraba ngaha mbona ikintu kimeze nk'umuringoti sinzi ico bikora ariko nibaze ndabikubaje ko atari bibi ikico cyo kigufashije iki iyi ni sonde vezikare iyi ni sonde imfasha kugira ngo umukoyo ushobore kuvayo umukoyo uca ngaha nayo ahandi hoho harabaye bloke ngo hari ingorane zikomeye cyane ni kuvuga rero baciye batobora umubiri usanzwe baca bayicisha munsi y'umukondo bugiye isonde imfasha rero gusohora umukoyo nayo ku mwanda mukuru nyene ndafise ukuntu nyene niyeranje turakoresha umupira nuko mutawubona ngaha kugira ngo ndanye nayo ku buzima bwobandanye amaguru ari paralize mkumvamo ibinyanya byinshi umumeze kunyene misi yose nguma ameze uko naha kantu mubona mu mugongo nguma ndakambaye n'uwo mupira nyene uyu nshatse ndanyene ndawukura buke ndawukura bakawumesa nkambara uwundi nkigihe natanga video nari nambaye aka uko tavana naka akamubona nambaye uko biri kose twaje ngaho kugira dusaba ubufasha nuko ari cyo twitwaje reka sabe madame asira hajya ahanye
agira icyo akoze kuko niwe twazananye bivanye n'icyo twazanye nimba ari kijumbo uraza kucakira uko nyene na mama bavuze ati reka dufashe kenshi aba bantu baba bifuza gufasha kugira umugwayi ashobore gukira ubwo bufasha uronse uzubuvyaza umusaruro kuko nuwa yatanze nawe yakoresheje ingufu kugira yaguye kugira ushobore gukira reka ndamuha ijambo madame Hansira nawe ndamushimira nibaze yuko afise byinshi byo kuvuga ni n'umuntu asenga cyane ndazaza kuva ngaha gusengera hari ikintu nanagira nsaba ubwa mbere na mbere mwebwe mushika kure canke umuntu wese ariko arumvira ijwi ryanje abe yorishikana aho rishobora gushika by'ukuri birateye intuze birateye ikigongwe birateye agahinda kuba ndiko ndasabiriza nsaba amafaranga abantu abana bariya ngo nje kwivuza kandi abangonze baraho bazwa atakintu bariko barabivugako kandi ubutumwa buramaze kubashikira yuko merewe nabi bimeze nabi ibintu byifashe nabi nukundi ko ndakomera amashe abanyagihugu ndabasega barabyumva ariko bo bakishirira agati mu ryinyo ntibamenye yuko nanje ndiko ndasinzikara nukuri abantu bariko barabyumva bose bakaba bafise ico bobarira abo bantu babahanure nukuri barabe ico bomfasha nanje urubanza rwanje barushire mu zindi rucibwe hakiri kare ko noronka amafaranga nze kwivuza kuko amagara arankitse ndamerewe nabi Madame Hansira karibu ugira icyo uvuze kuri no muntu we twajanye turi mu rugendo rumwe murakoze cyane cyambere cyo tubanje gushima Imana ko yamuzigamye akaba agihema kuko iyo umuntu agihema haba hariho amahirwe menshi yo kongera kubaho ico rero turagishima Imana ikindi kandi dushima Imana nuko hariho ubufasha bumaze kuboneka biraboneka ko hari abantu bagifite umutima wo gufasha muri zo ndwi zitatu akaba bamaze kuboneka izo miliyoni 5 uko biri kose murumva ko ingazi ya mbere imaze kudugwa kandi iyo ni ntambuko nziza rero natwe turi ngaha tuzanye ubufasha bwavuye kuri bene wacu b'abarundi bari mu gihugu ca Amerika abo bene wacu b'abarundi ni imiryango y'abantu bashika 7 abo nibo bumvise ako kamo bagira umutima w'ikigongwe n'urukundo ati murundi mwene wacu muri duke dukorera turakwiye kugira ico dukoze natwe tukabona umugisha niyo ntumbero itumye tuba turi hano twazanye ubwo bufasha nabwo bukaba bungana n'umuriyoni 1,450 kwa amashive mani bahezagire kubabikoze abo bantu rero tukaba tubashimiye ntibakuzi babonye ijya video baravuga ati twebwe turakwiye kugira ico dukoze rero turabashimiye abo barundi bari muri ico gihugu ca Amerika bama bakoze ico gikorwa si wowe ubaye wa mbere bama bagikoze n'abantu bafite umutima w'urukundo cyane rero aya mahera twagira tuyabashikirize ariko aya mahera turayasengera kugira ngo abe umugisha uzana yandi menshi kugira ngo ufate inzira uje kwivuza nashaka ndabwire ko Imana igukunda mbe warakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwawe urakijijwe aho rero turaza gukorana neza kandi abamande rushengera urumva ko baguma banaguteramisha imwe muyera aguma ahundi imigisha aya mahera turashaka kuyasengera nk'abakozi b'Imana tuyahesha umugisha kugira ngo azane umusaro ibimbuto iyi ni imbuto babivye isanga iyindi mbuto yari isanzwe ihari umugisha w'Imana ube kuri aya mahera kugira ngo n'ayandi ari kuri Imana yahamagare aze kugira ngo wewe wongere gukomera wongere kumera neza uje mu bikorwa vya misi yose uri umusore ejo Imana igutera iteka ikubakira urugo erega ntaho Imana itokura umuntu ntaho itomushikana Imana yashoboye kuzura Lazaro yaramaze imisi 4 mumva yaraturitse inyo ntabwo yonanirwa no kuzura Vena agihema adaturika inyo avuga afise ubwe tumva kandi ijambo ry'Imana rikongera rikatubwira ngo uko yarire ejo n'uyu munsi ni kwiri kandi kwizokwama ibihe bidashira Imana yacu ntihinduka rero ico no kwizeza izera Imana ntusubire kwiyumvira abo bantu bakugonze batakwitayeho reka izohura nabo Imana yonye nizohura nabo ifisuku nizo naho bayihungira ico umuntu abiba kiri mwisi aracimbura ubiba ciza wimbura ivyiza
ubiba bibi wimbura bibi. Rero nusuye kubagirira umutima mubi ngo bariko baridegemvya ngo nawe nguragwa oya, wewe vuga uti Mana wewe watumye ntapfa kijyagiye bangonga, wewe watumye uhagurutsa abantu kugeza kuri no saha bakaba bakiza kunda babaririza aho mba batanahazi. Ico ni gitangaza c'Imana. Kuba twicaye ngaha, kuba twaje kukuraba ntitukuzi na naho twari kuzohurira n'ubuntu bw'Imana. Kuba abanyamerika bicara bakegeranya amafaranga yabo ntibakuzi na naho mwari kuzohurira, ariko kubera Imana ibatera mu uwo mutima nizogaruka yongera iguhagurutse ngaha ikugeze mu gihugu cyo mu Buhinde, kuko Imana iracakora. Numva rero ari ivyo no kubwira, ndaguhumurize, ndakuremeshe, komera ubandanye wizera Imana. Satani ntagusange muri iki gisasiro ngo akwereke yuko bipfuye ntacu uzovamwo. Oya, hari igihe Imana yo birikira bitevya kugira ngo izokora ikintu kidasanzwe, ireme ishimwe ridasanzwe kuri wewe. Rero nashaka kugukomeza, ushishikare wizera Imana, ushishikare uyubaha, ushishikare uba musi y'ubwigobeko bwayo, kandi ndazi nayo ko iri mu ruhande rwawe. Jambo ry'Imana riratubwira mu Baroma ngo bisanzwe Imana iri mu ruhande rwacu, uwo tugwanya ninde? Ibi urababaye nivyo, muga Imana iri mu ruhande rwawe vena. Kandi ibi ni bimenyetso. Dawidi niwe yabwiye Imana ati Mana unyereke ikimenyetso c'ivyiza kugira ngo abanyanka bakibone bagire gute, bamaramare. Ibi ni bimenyetso vy'ivyiza Imana ikirakwereka, bikwiye kukongereza ukwizera, bikwiye kukongereza ivyizigiro. Nusure kwihebura rema, nusure gutuma ko ngo abantu ngo mundonderera abamugire guhora n'ukwimana. Senga Imana witurize ibisigaye. Imana ikirakoresha aba bantu bari mu bihugu vyo hanze, bari mu bihugu muri iki gihugu cacu c'u Burundi bagatanga. Imana irahari, izobitunganya kandi uzogenda kwivuza, uzokomera. Emera rero ugume kuri iki kigeragezo. Hahiga umuntu yihanganira ibimugerageza, kuko niyamara kurama azohabwa igitsibo c'ubugingo. Emera ugume kuri iki kigeragezo, mugabo hari umunsi uzotarika uririmbe, utarika amaboko uvuga uti Imana ushimwe kuko wangiriye neza. Reka rero dusenga Imana, hama tugushikirize ubu butumwa, hama nawe ugira ico ubwiye abakurungikiye ubu butumwa. Ukomere ushikame, Imana ni nziza. Data wa twese uri mu ijuru, turaguhaye icubahiro. Imana yera kandi uri Imana igororotse, ukora neza vyose. Turagushimiye kugavena kuva kibaho mu nda ya mama wiwe, wamugiriye neza, uremera uramurema, avuka ari umwana w'umuhungu. Mwami uramugirira neza, ariga amashure yiwe arayaheza mu gihe yo kwicaye kugira ngo akorera ayo mashure, ahembegwa ayo mashure, ariko uremera ko aja ku gisasiro. Mana ivyo nubihererwa icubahiro. Yobu niwe yabivuze neza, aravuga ngo mu kiganza cyawe ntitukwiye kwakira ivyiza gusa, ariko vyose biva mu biganza vya dukwiye kuvyakira. Ngo twongere kandi dushime, tuvuge ngo icubahiro ni cawe, vyose ni wowe ubitanga. Turagushimiye kugavena ko wemeye ko mari imisi yose aryamye. Turagushimiye ko wemeye kwimpanuka imubako, nuhabwe icubahiro. Ivyo vyose ni kubwawe Mana. Tugushimiye ko wamurindiriye ubugingo, turagushimiye ko wamurindiye impemu, nushigwe hejuru nyakubahwa. None gitandara kizima, ndasabiye umugisha umuntu wese yagize icyo akora ku buzima bwa Vena kugira ngo abashe kuvugwa mw'izina rya Yesu. Abari hafi n'abari kure ndabasabiye umugisha utagabanije mw'izina rya Yesu. Reka Mwami basesekarize impande zose, ivyo bakora, ivyo Mwami wanje bisumamwo, ubihesha umugisha kubw'iki gikorwa ciza bakoze. Uzobukoze nyakubahwa. Sengeye Vena hari kuri kino gisasiro. Rega hari igihe Satani ashobora kumutera akamuteza kwiheba no kwiganyira. Uwo mudayimoni turawase mw'izina rya Yesu. Turamusengeye kugira ngo Mana umukomeze, turamusengeye umuramburira ikiganza, turamusengeye ngo umuganirize. Mana twe twaje kumuraba, ariko mukanya turataha, ariko wowe ugumana n'umuntu, wowe no mu rufugumana n'umuntu. Turakwinginze ugumane na Vena, umugumbire, umumara agahinda n'umubabaro mw'izina rya Yesu. Umurengere, umubere Imana, umubere umutabazi, umubere umuganga, umubere kivugizi mw'izina rya Yesu. Erega
data mwijuru dufise imana ituvugira reka umuvugire nyakubahwa reka mwamubuze amahoro abari hafi n'abari kure kugira ngo iki gikorwa kizokogwe natwe tuzogushima urakoze urakomeza kumugirira neza mana ndasengera abo turi kumwe hano bose ubaha umugisha kubwitange bwabo mana ndasengera abari muri Amerika batanze aya mahera ubaha umugisha mwami uzobukoze kibirengeye ujane natwe usigarane na Vena kugeza ubwo tuzongera kumva iyindi ntahe itandukanye niyo twumvise ariko arashima agendesha amaguru yiwe ariko arakora ibikorwa by'umubiri agushimira gutambira ko wakoze imirimo n'ibitangaza icubahiro n'icawe ibihe byose mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu amen. Okay, gatoyi ugire icyo uvuze kuri abantu batanze ako gafaranga nibaze yuko nabandi bari inyuma kandi yakoze biriya nizoguma ikora nibindi. Yego murakoze bwa mbere na mbere ndashimiye abarundi n'abarundi kazi ukuntu bariko baritanga bari muri iki gihugu cacu mu kugenda baritabira hakamo ho kundungikiraho kumfasha kugira ndabe nanje ko noja kandi nkavuga nti babandanye bagira umwete Imana bahezagire babandanye barondera baronka kuko intambwe isigaye n'ubundi ricari ndende. Ndashimiye kandi n'abanyamahanga bari hanze b'abarundi bari gukorerayo bari gukorera mu bihugu byo hanze ukuntu bariko baragenda bagaragaza ubwitange muri iki gikorwa kugira ngo barabe ingene nanje notabagwa. Nukuri Imana bahezagire babandanye barondera baronka Imana bahezagirire ababo n'ibyabo byose. Murakoze. Ikindi nagire nsabe kandi leta mbyeyi y'u Burundi leta nkozi nayirabe ikintu n'ukuri yomfasha kuko kuvaho natakambiye kugeza uwo mwanya n'ukuri ndamerewe nabi ndarembye. Nukuri murakoze munshikanire ubutumwa mugende mubabwire muti yashimye yakengurutse kubwitange ntangere mugenda muragaragaza ati Imana ibahezagire cyane. Murakoze.